Mwiriwe canke mwaramutse abakunzi ba Canke TV aho mudukurikirana hose muri muherereye ndabifurije umunsi mwiza akazi keza ndetse n'ubuzima bwiza kuri micro Jesone Haziyo nkabandi kumwe n'umutumire reka ndamwakire anabidondore kaze Ego murakoze cyane kumpa kaze muri kino kiganiro ndiko ndashimiye Bertrand abanubatse umudamu umwe n'abana babiri Ego karibu mu kiganiro nizere yuko abadukurikira baza kugira cyo bakuyemo kuko tugire dukore ikiganiro ciza Ego mbere ko dutangura nkuko bisanzwe imigenzo ya Canke TV turasenga eka tubanze dusenge Data turagushimiye umunsi mwiza wongeye kutwereka turagushimiye kubwa kino kiganiro turagushimiye kubwa bazongikwirikirana turagushimiye mwami ndetse no kumutumire wacu Data ikiganiro tugiye gukora reka mwami kize gifashe abazokibona bose mw'izina rya Yesu Kristo ndagushimiye kuri Imana yumva gusenga ndetse ugakora n'ibisumba byo dusaba mw'izina rya Yesu Kristo amen Amen Kaze rero mu kiganiro Berita. Ego murakoze cyane. Ego ikiganiro cacu cuno munsi kiravuga ngo chant de cage. Ego. Bega ni gute ni ryari ibintu nk'ivyo. Turaza guca hirya no hino kugira ngo dufashe uno munsi ugwaruka cyane cyane gwiteguriye kuja kubaka izabo. D'abord kuba dukurikirana bega amahitamwo y'uwo Muzokwubakana niki Ego urakoze cyane ati kwazokubakana amahitamo yo Muzokwubakana niki urumva ko haba guhitamo mugabo ko guhitamo kwabo kugamije ikintu kanaka bita kubakana kuko mu buzima abantu bigo barafata ingingo mu buryo canke ubundi canke bahitamo ikicaye ikindi bivanye nico kintu carico mugabo nako kino kiganiro kibati abubakanye Yesu turavuga ati uhitamo mu bijanye no kubaka ubwa mbere uwo muntu nuko atangura gutahura kubaka niki kuko ntushobora guhitamo ikintu utazi Yesu turavuga kubaka no kubaka urugo kuko hari n'abahitamo bagahitamo canke ubundi bivaye no kubaka inzu mugabo muri kino kiganiro no kubaka urugo yego aho rero imbere ko bikorwa gutyo onye umuntu aca yibaza none igihe Imana yashiraho abantu muri iyo ntumbero yo kubaka urugo Imana yabona guti igicapo c'urugo iyo bavuze ubwa mbere urugo bisigura iki urugo urumva n'abantu babiri bahura kugira bashitse umugambi w'Imana ku buzima bwabo so kubaka juste urugo kubaka uko abantu basanga abandi barubatse haba ari iyo ntumbero yo gushitsa umugambi w'Imana hano ku isi Bona guciriyemwo no kuvuga ngo abantu babiri bahura uno munsi hariho ibintu bitandukanye hariho abahungu n'abahungu bahura bakaja mu rugo Ego ako turashaka kuvuga ku mukobwa n'umuhungu Ego nico nyene nari ngamije kuvuga n'abantu babiri bahura badasanga ibitsina kugira ngo bashitse umugambi w'Imana hano ku isi ugiye kuragiha Imana yarema abantu ba mbere Adamu na Eva yaravuze yarumva yarabahuje avuga ngo irabahezagira iravuga ati murondoke muzuri isi hamwe mu iganza ico gihe yahuje abantu babiri ugiye kura mu ndimi aho byavuye Adamu na Eva bwa yahuje igitsina gabo n'igitsina gore muga mu ntumbero yo kurondoka kuzura isi no kuyiganza uyu munsi ugiye kuraba hari babiri bahura basanga ibitsina kugira ngo bubake ivyo bintu ntibiri mu mugambi w'Imana kubera ko ntibanarondoka babagamije ibindi bintu bibi byo kononana hagati yabo umugaye igihe Imana imucimbiro cayo yari ifise kubijanye n'urugo yahuje umugabo n'umugore kugira ngo bashitse umugambi kanaka w'Imana hano ku isi rero icambere igihe umugabo umuhungu n'umukobwa bahuye nico cimbiro kiba kihari c'Imana ku buzima bwabo kuko couple yose irafite icimana yiteze ko hano ku isi ko couple yiwawe na couple yiwanje biratandukanye ko couple yiwawe hari icimana yiteze ko couple yiwanje hari icimana yiteze ko couple ya kanaka hari icimana yitezeko rero aho niho cangaruka ahantu ku muhungu aho mvuga ati umuhungu imbere ko ahitaho umukobwa akwiye kumenya mbega Imana yifuza kwiki kuko ugiye kuraba mu ijambo ry'Imana muri Genèse chapitre 2 verset 8 na 15 Adamu yari afite itongo Imana yamuteguriye iramubwira ati ririme uririnde igihe Eva yaja musanga kugikorwa kana k'Imana yari yamuhaye gice kirabahuza kugira ngo bakore icimana bashaka rero naho hantu mvuga ati rero umuntu burya ntahitamo jito gahitamo umuntu kubaka urugo
uhitamo umuntu bivanye n'ico Imana yagushize mu mutima, ico Imana yaguhamagariye. Kuko umuntu imojana mutaraganye. Okay. None ni ryari umuntu ahitamo? Urakoze cyane. Reka nze muri Bibiliya nyene. Ugiye kuraba mu Intambwe ya kabiri, igihe imbere yuko Adamu ahura na Eva, hari ikintu Imana yakoze kuri Adamu. Sindi ko twosoma ijambo ry'Imana kugira ngo juste bacabona kije twe turavuga biri mu ijambo ry'Imana. Ahanye mu Intambwe ya kabiri umurongo wa 15. Wango uhoraho Imana jana wa muntu amushira muri ryatongo ryo muri Edeni ngo aririme arizigame. Urumva cyayi ko gitanguye kuza ngaha umurongo wa 16 ngo uhoraho Imana barira uwo muntu ati giti cyose cyo muri iryo tongo ukijya kugomba ari igiti kimenyekanise iciza n'ikibi ntuzukijyeko kuko umunsi wakiriye ko uzopfa nta kabuza. Ahanye harimo ibintu bibiri, icambere yahawe igikogwa mugaye cyo gikogwa gihabwa mu itongo. Muri iryo tongo nta caca ari kihari, hariho presence y'Imana n'ibindi Imana yari yaremye. Hama icako Imana cyangwa ati kino giti ntuzukijyeko, hariho instruction Imana imuhaye yahawe igikogwa mugaye cyo gikogwa umuntu yagihawe n'umuntu asa n'Imana ari mu isho y'Imana, ari muri presence y'Imana, ari mu kubaho kw'Imana. Hama kandi hariho n'igikogwa ari karakora. Hama icaka gatatu naco hariho na instruction umuntu yahawe muri ryatongo nyene ukuntu ibintu bizokogwa. Hama umurongo wa 18 avuga ngo uhoraho Imana aravuga ati si byiza ko uyu muntu yibana wenyene, hinge ndamurondere mufasha bikwiranye. Ni Imana yabonye ko uwo muntu atari byiza ko yibana wenyene, hageze yuko ari nk'umufasha. Ni Imana yabibonye. Ni Imana yayibonye. Si byiza ko uyu muntu yibana. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il faut que je recherche un inet semblable. Uwo basa, apana wari wose uwo basa. Mugani ni Imana yayibonye. Ni burya Imana irabona ko umuntu hageze ko yubaka urugo. Ni yandi majambo Gaberitra abariko bararesha barihenze. Sinuvuga ngo ariko baresha barihenze kuko umuntu wese burya yanya arafise hageze mu rugezo rwiwe no kugendana n'Imana yiwe. Ni nkuko imico atandukanye. Imico atandukanye. Ni nkuko iyo Imana igeze Imana iha igikogwa umuntu ntipfa ku mugikogwa cyonye. Iraba ko umuntu esko umuntu ari mature kugira ngo ico kwata gikore neza. Uzobe David igihe yasigwa amavuta ico gihe yabaye umwami. Yaciye asubira mu ishamba. Mu nyuma Imana yamuha akageragenda kwa Sauli kugira abe trend. Mu nyuma haragiraho Imana imuzeza abandi bantu barenga 200. Mu nyuma igenda yamuduza aho imushaka gutwara Israeli. No kuvuga hari urugendo Imana yagira mucisha kugira ngo mutegure hagera ahantu ashobora kurongora abandi bantu. Ni nka Yosefu gihe yabona inzozi ko azoba mukuru sico gihe yaciye aba premier ministre. Hari urugendo yafashe gutegurwa kugira ngo hade yamaturité hama hageze arahabwa cyari gikorwa kugira ngo ashobore gukora nko Imana ibishaka. Niko bimeze no mu rugo. Ngimana uwo muntu simbikeka abana wenyene. Imana imaze kubona ko umuntu bidakwiye kuyibana wenyene. Hari ikintu Imana ishimukora yakindi 19 ngo nuko ibikoko byose byo mu misozi n'ibiguruka mu kirere byose ivyo uhoraho Imana yari yarabumbye mu ivu abizanira uwo muntu ngo rabe ingena byita amazina. Imana ngo irabe ukuntu abyita amazina. Kandi uwo muntu uko yisi ikini n'ubugingo cyose ritariba izina ryacu. Mu yandi majambo ni nkuko Imana yamuhaye test icisha imbere ibikoko kugira ngo Imana irabe kuntu abyita amazina. Nishobora kwita test de maturité. Imbere y'umusore wese hari abakobwa bahaca. Bisigura ko haba harimo ibikoko bitari umugore wa. Ukavuga ko kibazo. Yego. Burya abantu bose bafite amakarakter atandukanye. Kandi abantu bose mu bantu. Reka ndakora gasanzwe ku bikoko. Iyo uravye nk'intambwe. Intambwe iroshe mwese mwoca mwiruka. Hari umuntu mubanye avuze nawe woca wiruka kwere. Kubera ukuntu ameze. Udurabi inzoka iri mala. Hari umuntu mubanye yo gucamo no kuri. Udurabe nka escargo udurabe ko igenda bukebuke yo gutevya mu nzira. Burya umuntu wese afite karaktere yiwe. Umugabo Imana ivuga ngo reka ndabe ukuntu yita amazina y'ibintu bikoko. Hama ngo izina ryose ico yikoko Imana ivuga ati yes ni okay wacise izina ryo. Muzo umurongo hano hashavuga gucyanya ngo uwo muntu abyita amazina uhereye ku gitungano byose no kubiguruka mu kirere ku bikoko byo mu ishamba byose ariko ntihaboneka umufasha akwiranye n'umuntu. Ijambo ryakomeye cyane ngo ntihabonekamo umufasha akwiranye n'umuntu. Mu yandi majambo hariho ukurondera ko ari kuhari muga ntihabonetsemo bakwiranye. Murongo 21 maze uhoraho Imana asinziriza uwo muntu ubutikoma arasinzira amukuramo urubavu rumwe ahomeka inyama mu gishingo cago. Ubwo rubavu uhoraho Imana akuye muri uwo muntu arukuramo umugore amuzanira uwo muntu
23 maze uwo muntu aravuga ati uyu n'igufa ryo mu magufa yanje na karakomara yanje azokwitwa umugore kuko yakuwe mu mugabo. Byatangaje cyane ngo ntihaboneka umufasha bikwiranye, mu nyuma iramusinziriza ngo ikuramo urubavu. Hama amaze kumubona wacavuga ati yes uyu ni umufasha wanje, acatanga kuvugishwa kuri uwo muntu. Si Imana yagiye ati uyu ni umugore wawe, wenyene yaramenye ko ari umugore wiwe. Urabona ko ya teste de maturité ituzana ahantu dukura mu Mana bigatuma ushobora kumenya uwo mujana wari we. Urugo si urw'abana, urugo ni urw'abantu bakuze. Ibibazo benshi basanga mu ngo usanga hari abantu babanye mugabo bakabana bakiri abana. Si ikibazo c'imyaka, ni ikibazo c'ukuntu umuntu yiyumvira. Kuko umuntu ashobora kuba afite imyaka 30 yiyumvira nk'umwana w'imyaka 15. Umuntu ashobora kuba afite imyaka 40 yiyumvira nk'umwana w'imyaka 20. Igikomeye ni ugukura mu vyiyumviro. Kuko hari abantu bagize mariage bafite 25 kandi afite nka 20 ans. Mugabo bivanye n'ukuntu bakuze mu vyiyumviro vyabo n'ubwenge buri muri bo, ugasanga abantu bashobora kuba kubwo neza. Hari umuntu uzobona mu gihagararo umenga arakuze ariko mu vyiyumviro mu yazi ukumva n'umwana. Size kuri mico kintu. Kandi jambo ry'Imana rivuga ngo iwogabugaba umutima w'umuntu nibyo umuntu avuga. Kandi uko umuntu yumvira ni kwari. Burya ivyiyumviro ni ikintu gikomeye cyane. Uzurabe hano hantu test Imana yahaye Adam ni test yamihura natwe mu buzima bwa misi yose. Yamucishije imbere bikoko muga ntiyasangamwe wahwanye nawe. Hama mu nyuma Imana iramusinziriza. Ndakubona ikintu bita gusinzira mu buryo ubunye Adam yabwiwe. Nahantu Adam yari muri hopo. Nahantu watari aruhutse. Nahantu watari ko arakora ariko yagiye ati Imana kora igikocaye muri jewe. Mu nyuma amaze kwikangura acaravuga ngo uyu ugiye kora mu ndimi ijambo ryavuyemo ni nkuko bavuga ngo Eva yariko aragendagenda imbere ya Adam acarabona hama acaravuga ngo uyu nakarakomara yanje uyu ni igufa ryo magufa yanje. Hari ibintu biravuze bikomeye cyane ngo ni igufa ryo magufa yanje nakarakomara yanje. Ntiyahereye ku kara, yahereye ku igufa. Ijambo ry'Imana rivuga mu migani ngo une femme qui fait honte et la carie dans ses os. Umugore atari umugore ameze nabi mu kwica umugabo wamuhera indani. Iyo avuga ose Bibiliya no kuvuga indani. Adamu yatangaga ati uyu muntu ndavye indani tumeze cyo kimwe, tuja hamwe, dufise aspiration, dufise amaheba amwe, tubona ibintu cyo kimwe. Mu nyuma acavuga ati ndavye no ku mubiri w'umuntu. Cyane sawa kwere. Okay. Ukiri ngaho. Ni gute rero uno munsi ku bantu bari muri uku guhitamwo muri aya mahitamwo y'umuntu bazobana, ni gute ashobora kuvuga ngo uyu ni wanje? Urumva yuko na Adam hamuciye ibikoko imbere mugabo akavuga ati oya nta kirimo. Muri ako karuhuko ngo aruhutse niho yagirane niho yaronka umufasha. Mbega ni gute abariko bararondera uno munsi ku bariko bararesha yarareheje yarabuze uwo bakwiranye, sivyo? Canke yaranarose uwo bakwiranye mugabo siwe. Kuko iki naco nitucibagire ko kibaho. Hari gihe umuntu ashobora kuguhitamwe nabi. Ego. Ni gute none bari bubikore? Murakoze cyane. Twabonye ukuntu Adamu yabikoze. Reka nje mu buryo buri pratique. Ni gute umuntu yobikora gashoye mu muntu wiwe? Biroshe cyane gose. Ikintu ca mbere uherako imbere yo kuja mu bindi vyose. Esko uwo muntu arakijijwe? Ico ni ca mbere. Reka mvuga ijambo Paulo yavuze. Ukizwe ni Nico nshaka kuvuga mu kijambo Paulo yavuze muri Home chapitre 12 verset 2. Yavuze ngo ntimwishoneza kino gihe ariko muhinduke gose kamenye Imana igomba nivyo vyiza bishimwa imbere yayo. Hariho ubwo bw'Imana butatu. Ayo volonté qui est bonne, agréable et parfaite. Imbere y'uko ibyo bishikako nshaka guhera ahantu uvuga ati imbere yo kuhitamo uwo mubana hariho la volonté qui est bonne. Est-ce que umuntu ari bonne again umuntu yaravutse bwa kabiri? Iyo ntuvuga gukizwa no kuvuga iki? Gukizwa ni ukwakira Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubuzima bw'iwawe. Ni gihe uhura n'inkuru nziza ya Yesu Kristo hamukumva ko uri umunyabyaha ukwiye kuva mu bwami bw'umwijima ukaja mu bwami bw'umuco, ugatabura ko Yesu igihe azana ku isi yaraje gucungura. Ibyo maze kubitaro bati bwa ndakeneye agakiza bwa wundi na munyabyaha abasha, ukumva ko bose bakoze ibyaha ntibashikira ubwiza bw'Imana. Aho no kuva wahuye n'inkuru nziza ya Kristo Yesu. Umaze kumva iyo nkuru nziza bati Yesu kuva uno munsi ndizeye ico aje gukora hano ku isi, ndahisemo kwakira nk'umwami n'umukiza w'iwanje. Gura muri ako kanya ugaca uhinduka umwana w'Imana, aho Yesu ahinduka umwami w'ubuzima bw'iwawe n'umukiza w'ubuzima bw'iwawe. Ico icambere cete gakiza. Ese ko umuntu arakijijwe? Kuko umwijima n'umuco ntibyojana mu kwijambo ry'Imana rivuga. Icambere nuko umuntu akijijwe. Hama ica kabiri ukira aho Berita
ikiganiro kirabwa n'abantu batandukanye. Ego. Iyo uvuze ngo yakijijwe ucume ngo twumvise y'amashengero babatiza mu dufate yuko uno munsi tuko turakurikiranwa n'abakatolika. Kandi nabo nyene bari mihitamo bakeneye abo bazobana bien sûr. None uriko uravuga ngo kuvuka bwa kabiri girante abakatolika aho bicaye bigenda gute? Okay, gukizwa sidini. Gukizwa no kwakira Yesu umwana umukiza. Kuko Yesu gihazana mu isi ntihazanye idini. Hazanye ubwami. Iconye nk'abana b'Imana turacumvikanako. Kuko ntaho tubona muri Bibiliya avuga ngo natangura ishengero cyitwa gucyanya. Bayavuze ngo ubwami bw'Imana buri hafi bwabashitsemo. Iyo je niko navuga Yesu siniko vuga ati abantu basengera ngaha basengera ngaha. Ndiko mvuga uwo muntu ugiti ciwe. Yatahuye ko Yesu gihaca ku musaraba mu kibanza ciwe. Igihe yapfa yaramufiri, igihe azuka yaramuzukiye. Okay. Si kibazo c'idini, ni kibazo cambe cyo ko umuntu yahuye na Yesu mu buzima bwiwe. Aho ndiyaza ko ari kwa nkurikana bose baca bitahura. Hama icaka binaco kandi ndashaka kubaha umurongo w'ijambo ry'Imana agaca uraba mu wari mu cici umurongo w'icana w'icumi uko umuntu ashobora gukizwa. Hama icaka binaco esko uwo muntu murasangiye kwizera? Kuko urazi ikintu kimwe iyo umuntu mudasangiye kwizera mubona ibintu mu buryo butandukanye. Ariko mu cyo kwizera esko murasangiye kwizera? Kuko muzobyara abana. None niyo mwabyara abana muzobarira mu kwizera ukuri. Kuko buryo turi abantu bose duhura ngahanye barafite ibintu bizera. Cyane. Kandi ibyo bintu bizera bujyanye birafite ingufu cyane mu byekeye imibano wabo. Kandi biragira impact no ku bana babo no mu buzima bwa misi yose. Esko umuntu masangiye kwizera? Kuko niyo hagera mu ijoro muzohurira nk'umusenge esko ujya mu mama dosenge shiri ujya mwana azokumva ko papa senga gute ujya mwana azokumva ko mama senga gute. Kuko ibyo muzokora byose mu bijyanye n'amasengesho yanyu bizokwampact abana banyu. Ukwizera ni ikintu gikomeye cyane. Hageze dimanche esko mazogenda gusengera hari unagenda gusengera hari yanyu. Kuko iyo mugabura ibintu bibiri bitandukanye muca muhuza mu bibiri bitandukanye. Ico ni ikintu gikomeye cyane mu muryango. Hama icya gatatu nico no kwita eske nico no kwita ivyumviro. Eske murasangiye ivyumviro canke murasangiye indoto? Kuko uzora bikintu kimwe iyo umuntu mudasangiye indoto ntimushobora kuja hamwe. Kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo babiri bataraganye iyo bariko baraje. Aho ntashobora kujana. Iyo mutaraganye n'umuntu yo muja ntushobora kujana. So eske uwo muntu murasangiye indoto z'ubuzima? Mbega ibyo yiyumvira mu buzima nivyo nawe wiyumvira? Mbega ahari ko araja mu buzima niho nawe uri kuraja? Raba ikintu kimwe. Iyo umwe ashaka kuduga mu Kirundo uwundi agashaka kuja mu Rumonge eske abantu bazofata bisi imwe? Abo bantu bazohurira mu buzima. Iyo umuntu mudahuje indoto nta kimwe dushobora kubakana ku isi. Kuko igihe Imana yabahuje kubw'intumbero kanaka. Iyo mudasanga iyo muri ko muraja nta kintu kizomuzo kubwira mu bakana ku isi. Urumva ikintu cyo guhuza mu vyumviro canke indoto ni ikintu gikomeye cyane. Hama ikintu naco novuga ca kane. Navuze icekeye kuvuka bwa kabiri, navuze ikijanye no kwizera, navuze ikijanye n'indoto. Hama ikintu naco gira kane nashaka kuvuga hano hantu. Mbega uwo muntu uramunezerewe? Ucumbaza ati umunezerewe gute? Igihe Adamu yabona Eva yavuze ngo unakarakomara yanje. Hari umuntu ashobora kubana n'umuntu utanezerewe. Nico nshaka kubwira ngaho nyene. Yavuze ngo unakarakomara yanje. Bisigura iki Adamu yaravye indani asanga bafise cyo kwiza bya byumviro bimwe. Bariko baja hamwe amaheve namwe amaspiration namwe ivyo ashaka gushaka ni bimwe. Rero ico ndakuvuga ikijanye no kumva umuntu nezerewe bisigura iki? Kuri inosi nta muntu ari parfait physiquement uzobona. Kenshi abakobwa bacu nk'abantu bacu baravuga ati neko tuma tukubona amafilme baraduhenda. Ijya ntwengo urabona muri filme si ntwengo ya vrai. Ijya sene ubona barinda bavuga ati turasohoye no filme. Ijya sene ubona ariko ntujya muntu yatwenze. Burya yayisuyemo nk'injuri ijana. Burya bakuyemo kamwe gusa. Burya muntu ngahindukira neza. Kujya kuntu yahindukiye. Umenye ko bagize amasene menshi batora mwimwe gusa. Rero kenshi abakobwa canke abahungu bacu bacavuga ati ndashaka umuntu atwenga kujya ndashaka umuntu atambuka kujya ngo urabonye ukuntu amugurira umuryango w'imodoka ati je ntawese umuganye ugurira umuryango w'imodoka kujya ntibizokunda ati rabonye ukuntu amuterura je atanteruye kujya ntibizokunda uwo muhungu uri kuriyumvira mu vyimviro by'iwawe. Ukiri ngaho Berita none uno munsi hari hana bamaze guhitamo akaba avuga ati yego jewe uko kuri narakumenye kwingene bashobora guhitamo neza. Narahisemwe umufasha mwiza, narahisemwe umugabo mwiza, ariko hari igihe bishika tugashwana cyane yagira ico duhurijeko aprisi kandi uvuga uti
banza kumuraba nkaraba tujya turi mu vyiyumviro bimwe ujya turiko tuja mu nzira imwe iyo bishitse ntihagire ico muhuriza ko mu rugo ni ntumbere iba itabayeyo canke biri gute oya ofete burya uwo muntu twaye hari ahantu yakuriye arafite histoire nawe kandi urafite histoire hari ahantu bakuriye mwarerewe mu miryango itandukanye umwe hari ukuntu yakuze abona ukuntu muhiri wabo babayeho n'undi hari ukuntu yakuze abona iwabo ukuntu babayeho umwe hari ahantu yize undi hari ahantu yize kandi cyo nkundira Imana aho umuntu parcours yose y'ubuzima umuntu yaciyemo Imana yari yize yaretse igituma rero umuntu wese arafite ibyiza muri we kandi arafite n'ibintu bitameze neza muri we igituma mwahuye n'uwo muntu kugira ngo mukarishanye ibyiza biri muri wewe ubihe ujya muntu ibi biri muri we umufashe ko abiheba ibyiza biri muri we bigufashe nawe ko hari ibiwufise wewe muga Imana yabahuje ngo nawe ibi biri muri wewe ujya muntu agufashe bihere muri wewe ndani rero hari abantu bahuye umwe ashavura uwundi nawe adashavura mugasanga kubana nabo kwatumye umwe ishavura ihera uwundi nawe ibintu bigenda neza mu buryo ucanka ubundi umwe arafite amakarite kandi arafite kandi n'amadefu n'undi arafite amakarite kandi arafite n'amadefu rero uko kuntu mwahuye n'amakarite n'amadefu yanyu yose ni kwagira ngo musamburane ahubwo kwagira mufashanye iyo ubonye umwe hari ikintu kitagenda neza ni nkuko Imana ikubwira ati kijya kintu kitagenda neza nagushize ngaho nk'inyishu yacu iyo ubonye mugenzi wawe nawe hari ikintu niba avuga nabi canke yumvira nabi canke akora ibintu nabi impamvu Imana yagushize ngaho ni kugira ngo ujya muntu mufashe abe mwiza cyane kurusha yari ameze mu yandi majambo ubutandukane bwanyu mu byerekeye imico n'ukuntu muremwe mu bw'indani ntibituma ahubwo mutandukana ahubwo bituma muzuzanye mugashika ku ntumbere y'Imana muzambwanya kuko muri nosi nta bantu bavuga ngo ujya ngo asana kanaka ngo nubwo mwahuye byose murasa oya ahubwo rero ikintu kimwe nkundira Imana nuko kuntu yakoze ibintu ego kuko udurabe kenshi nuko abantu badakunda kubyinjiramo gose ugiye kuraba Adamu na Eva bugiye kwinjira neza ukaraba byerekeye Eva Eva ntiyahawe Adamu ngo byose abwe ngo ni amen ahubwo defo yamushize ngaho mu challenging mu buzima rero abafasha Imana iduha mu buzima baradu challenging mu buzima namwe mukaba challenge natwe tukaba challenging mu buzima muga muri byose kugira ngo dukore Imana iduhamagara hano ku isi si impamvu yo gutandukana ahubwo ni impamvu yo kumenya ati burya Imana byose yabiremye neza dore amashugwe iyo amashugwe yose asa mu rugo ntabwiza ubona ntabwiza oya muga kudasa ko amashugwe bizana ubwiza merci beaucoup ego kuba amaze guhitamwo canke kubagiye kumenya mu bisanzwe kino kiganiro vraiment atwa kibigishe kandi ntugicire hagati ukirabe cyose gihere bega kubahisemwo no kubazohitamwo neza inyungu ni okay mpere kubazohitamo inyungu yo guhitamo neza bituma ubaho ubuzima Imana kwipfuriza ku bantu kwisi okay kuko udurabe no muri business iyo uhisemo un partenaire atari muri business utumeke iyo business umusomuza uhomba rero nashaka kubwira abantu bazohitamo iyo ugizemo amahitamo meza yo muzobana bizotuma haba inyungu nyinshi cyane kubijanye na destiny yawe kuko impamvu duhura no tuzokubakana ni impamvu ya destiny iyo tuko turaja mbega muri finality cacimvira Imana yari ifise twaragishitseko hama kubamaze kubakana nabo bari mu rugo nabo icyo nababwira niya mwarahuye mu kubakana ntimwahuye juste kugira ngo mubane juste muronka abana gusa musangira amafaranga yo mu rugo mugirente numva no bagarukana hano mu byimviro byamenya ngo impamvu mwahuye ni kugira ngo mushitse cacimvira Imana yabaremera nka couple urazi ikintu kimwe hari umuntu yavuze ngo ijambo ryantangaje cyane yavuze gucyanye kubaho ku isi utabaye impamvu yo kubaho kwawe ni tragedy urazi ko umunsi umwe tutuhagarara imbere y'Umwami nk'abantu bavuze bwa kabiri dutange compte rendu y'ubuzima twabayeho niyo Imana yarampuje n'ujya mudamu yampuje nawe cyangwa Imana yaguza n'ujya mugabo yaguhuje nawe umenye ko ni responsabilité ni challenge ikomeye cyane kubera iki umunsi umwe uduhagarara imbere y'Umwami akubaza ati mbega abona gushize mu biganza byawe warashoboye kubafata nkuko je nashaka kubafata mwarashoboye kubana aho bwa buzima nifuza ko mubanaho reka ndaguha akaroro gasanzwe igihe Imana yahezagira Adamu nawe yavuze gucyanye ngo irabahezagira ngo murondoke mudure isi mu biganza kijya gihe nta bantu bari bahari barafite iyo nshingano yo kurondoka bakudura isi bakayiganza mbwa tubigarukana no munsi so kuvyara gusa igihe Imana yahuza umugabo n'umugore nugira ngo bavyare ikintu hano ku isi urashobora kuvyara business mbwa business yawe
urayirondoka ukayivyara ikuzura isi hama ikayiganza. Urashaka kuvyara ikintu hano ku isi kizofasha abantu amageneration. Si business gusa. Urashaka kubahamagaye ku musozi wa education. Ukazana amashuri nka platform yo gukorera Imana. Aho abana bose bazoca muri amashuri bazoba abana bazima. Urashaka kuzorondoka platform ya media aho ibinjira n'ibinjira by'abantu zo bakurikirana ibiganiro byaciyeko bizokubaka abantu benshi. Muga ikintu twa turimvye no munsi nk'umuryango mbega nihe heritage nzosigira isi, nihe heritage nzosigira igihugu canje, nihe heritage nzosigira Afrika. Twiyumvira par rapport y'umugambi w'Imana kuza bwacu nico dosigira abandi bantu. Yo numva notera intege amakouple ari kumwe no munsi ndayibutsa yuko ntiyahuye juste kugira ngo ahure babane gusa bihere nkuko babisanze mu isi bimeze, ariko mwahuye ngo umugambi w'Imana mutano ku isi ha umunsi muzohagara imbere y'umwami ati mwami ibyo bitumye hano ku isi twafashe kubirangura. Abashaka kwinjira mu ngo nayo bamenye ko ari responsibility ikomeye cyane. Uguhura kwabo si juste kugira ngo ko basanze abandi barongorwa ca barongora, nugira ngo niyo bahura bazoshitse ya ndoto y'Imana kuza bwabo. Numva ico nico kintu cambere kiryoshe ku miryango. Yego. Abasiboko abamaze guhitamwo ugasanga barihenze ndetse kumbure ntibazengira ntabazokwihenda vraiment babanye kino kiganiro bumvise ingene bikorwa ariko novuga ngo ibibi biva mu guhitamwo nabi navyo nibi. Okay. Urakoze cyane. Ibi biva mu guhitamwo nabi umuntu wenyine yagize choix itari nziza. Nubwo tubivuga publiquement muri windani arumva ko arusha. Hariho umuruho. Urumva yuko erega udurabe. Iyi ifi itari mu mazi kuko arico kibanza remewe kubamo. Ugacushira mu kibanza muri hotel ya mbere Dubai mu gitanda ca mbere ku isi kizimvye, iyo sizo kugira kwitamerewe neza. Nubwo iri mu gitanda ca mbere kizimvye wayiteretse ku gitanda ca mbere kizimvye uvuga ati oya vraiment ubutsi bwo buzima bw'iwanje ndi mu gitanda ca mbere kizimvye ndi mu nzu nziza mu gihugu ciza mugabo je ne suis pas épanoui. Ikibazo si kibanza. Ikibazo no kuri mu kibanza waremewe kubamo. Iyo uhisemo nabi uzobura épanouissement. Uzokumva ati nibwo ndi mu nzu nziza, nifise imodoka nziza, mfise akazi keza mugabo ikibanza ndimwo curugo vraiment singowe neza mu mutima wanje. Kubera iki ni nka yafi ifi ikuye mu mazi ukashira mu gitanda ca mbere ciza si kibanza cayo. Épanouissement yo no kuba mu mazi. Rero igihe cyose umuntu ahisemo nabi azobura épanouissement. Hama ica kabiri igihe cyose umuntu ahisemo nabi aratakaza ivyizigiro vya kazoza. Arumva ko ivyizigiro vyaheze vraiment. Arumva ko ejo hiwe hameze nabi. Iyo umuntu ahisemo nabi ntabaho sa raison d'être, ntabaho impamvu yo kubaho kwiwe. Iyo umuntu ahisemo nabi ntashobora kuzanira potentiel Imana yamushyizemo ngo ije kumugaragara. Udura bifiri mu mazi uraba ukuntu yoga ukuntu igira ibintu umva kubona ko gahunda ni gitangaza ukuntu Imana yamyifi kwera. Muga yikureshe ku musenyi irumva ko atari kenda cayo. Rero iyo umuntu yahisemo nabi ntashobora kurekura bwa butunzi Imana yamushizemo ngo bukorera abandi. Hama ikinaco iyo umuntu yahisemo nabi ivyimviro byo ntibishobora gukora neza. Hari ukuntu ari creative ntibishobora gukora kubera iki yahisemo nabi. Rero nico nobwira abantu iyo umuntu yahisemo nabi harimo ama consequences menshi. Navuze ikintu cyo kubura amahoro, cyo kubura umunezero wo mu rugo, cyo kutuba épanoui, tudashobora kwideploya neza. Urumva uratakaza ivyizigiro. Mani majambo kenshi uzurayo nabo basanga bari kwa idodomba. Uriye gutanga amashimwe bari kwa idodomba. Kweri iki bagize choix itari nziza. Rero numva abo bantu babwiye ati hari ikintu bari kurambaza makavuga ati none nta mahirwe hari ku bwabo. Nizo zashitse muragira choix itari nziza. Kandi urumva ama consequences ya ahambuze make muri menshi. Mbwa kandi Imana yacu ni Imana yakandi kacyo. Ntibisigura ngo kuko wahisemo nabi ngo ucugira divorce cyangwa separation. Turafise Imana yishura amasengesho y'abizera. Umunsi umwe abisirayeli bari muri détresse barataka mbira Imana, Imana y'ikijambo ryayo ngira bakiza. Nubwo bimeze gutyo onye Imana yacu ni Imana ihindura ibihe. N'ahantu ibintu byononekaye Imana yashaka kandi kongera kubisanura bikamera neza. Hari igicapo n'ivyo original Imana yakubonamo nubwo atari cyo uhagazemo. Turafise Imana ihindura ibihe byo muntu. Ugasanga nibyo bya bindi Imana ya plan bavuga ati ya plan iri parfait y'Imana si uri kuragenderamo. Muga iyo usenze Imana ukayitakambira
irashobora kandi guhindukiza ibihe ugasanga mu bumana bwayo irakoze igitangaza iratabaye umuryango wawe. Rero numva ko turafise Imana yishura mu ijuru, turafise Imana ihindura ibihe mu ijuru. Igihe cyose ubwoko canke abantu bayitakambi yaraje intervene irahindura ibihe kubw'ineza yabo, irabashira mu mugambi wayo. Ego turangiza ikiganiro cacu n'impanuro ko badukurikirana bose. Ego kujanye n'amahitamo yo bazokubakana. Murakoze cyane. Impano ya mbere no yiha abakiri batoyi, abakiri batoyi batarahitamo, ndabwira ati ntimuhuruduke, ariko mureke Imana irongore intambuko zanyu. David mwegeze kuvuga ngo uhoraho n'umwungere wanje sinzokena, andagiza mu cana c'ubwatsi butotahaye, andongorera iruhande y'amazi adasuma. Nashaka kubwira abakiri bato yuko mureke Imana ikabarongora, mureke Imana ikabarongora kuko uhoraho niwe mwungere wacu ntituzokena. Muroko udakena irashobora guha umufasha mwiza w'umugabo, teka guha umugore mwiza, hama ikuvyagiza mu cana c'ubwatsi butotahaye. Irashobora gutuma urugo rwawe rubamwo amahoro n'umunezero, irashobora gutuma urugo rwawe rubamwo ituze. Hama ngo indongorera iruhande y'amazi adasuma, si amazi asuma. Udurabe kenshi iyo umuntu aciye iruhande y'amazi asuma arumva ko biramubaza mu matwi. Mugavye ngo indongorera iruhande y'amazi adasuma irashobora kukurongorera mu rugo ata munsi n'umwe uzokumva ibintu bisuma. Hama ngarongora andongora mu nzira zo kugoroka kubw'izina ryiwe. Arashobora kurongorera ku muntu we no mu rugo rwiza kubw'icubahiro ca Yesu Kristo. Birashoboka kandi acarangiza avuga ngo ivyo ari imbabazi bizonyuma k'iminsi yose kuba kwanje, nange nzokwama ndi mu ngoro yiwe. Bisigura iki? Urugo rwawe igihe uhisemo neza ugakora ivyo Imana ishaka, hari amahoro n'imbabazi bigukurikira. Hama ica kabiri naco nshaka kubwira abari mu rugo nabo nyene, ijambo ry'Imana rivuga ngo urugo nirwo rwubaka, ubwenge nibwo bwubaka urugo. Nashaka kubwira abantu bubatse muri kano kandi ndavuga ati ubwenge burubaka urugo. Bisigura iki? Nimubakire ku bwenge bw'Imana. Reka ubwenge bw'Imana burongore umugabo ariko akurikirana kino kiganiro. Reka ubwenge bw'Imana burongore umufasha umugore Canke ariko akurikirana kino kiganiro. Ubwenge bw'Imana Salomo yavuze ngo buri imbere y'ikintu cyose. Igihe cyose ubwenge imbere, ubwenge birakubakira. Udurabe Salomo igihe ari umwami wa Isirayeli, avuga ngo hari amahoro mu ntwaro ya Salomo. Nta ntambara yigeze haba, hari amahoro masa. Bisigura iki? Igihe cyose mu rugo mushize imbere ubwenge bw'Imana, mugashira imbere Kristo Yesu, mugashira ijambo ry'Imana imbere mukaryubakira ko nk'urutaye twubakira ko rudashobora kunyiganyiga, ico gihe muzokwama musanga muri rugo rwanyu hari amahoro, rugo rwanyu hari ituze, hari tranquillité, ibintu byose bigenda neza nk'uko Imana ivyipfuza. Numva iyo mpano norangirizako. Urakoze cyane Bertrand. Ego. Reka ndagushimire ku karyo keza waduhaye. Nizere yuko n'ikindi gihe twagukenera zo twitaba. Ego cyane ndahari kubwanyu. Okay. Mu kurangiza sinzi ko no gusaba ugafasha abariko baradukurikirana kubasengera kugira ngo bashobore kugira amahitamo meza. Ego murakoze cyane. Ego. Data mu izina rya Yesu ndagushimiye cyane kuri Imana nziza, ndagushimiye kuri Imana igira neza. Ndagushimiye kuri Imana ikunda ingo kandi uri Imana yatanguje ingo. Mana ingo ni icyumviro cawe, si icyumviro c'umwana w'umuntu. Ndagushima Mana ko urugo rwose Mana ufise ku mugambi. Ndasengeye n'umusore kabe kino kiganiro n'umukobwa. Ndabasengera Mana kugira ngo uturongore intambuko zabo. Badabahitamo neza mu izina rya Yesu Kristo. Badorongora na mpwemu yera mahitamo yabo. Yesu wigeze kuvuga umunsi ngo mpwemu kuri ni yashika adorongora mukuri kose. Ndabasengeye mu mwami udubarongore mukuri kose muzeke amahitamo yabo. Ndasengeye n'ingoma zikodera kino kiganiro ashaka kumpa canke mu mama. Ndabasengeye mu izina rya Yesu Kristo kuzuza ubwenge bwawe Mana. Mu byo bakora byose Mana barongorwe nawe. Mu izina rya Yesu Kristo bakora cyose Mana gi prospere au nom de Jésus. Reka amahoro arutwo kumenya n'umuntu wese Mana. Ashimira imitima y'abapapa n'abamama bariko barakina kiganiro. Ijambo ryawe riravuga ngo ubwami bw'Imana sukujya no kunywa ariko n'amahoro n'umunezero no kuguruka biboneka muri mpwemu yera. Ndasenga Mana kugira ngo ubwami bwawe buganze mu ngo mu izina rya Yesu Kristo. Ya mahoro yawe Mana, wa munezero wakaguruka kwa Imana biganze mu ngo mu izina rya Yesu Kristo. Maze Mana bashye umugambi wa hano ku isi ni mu izina rya Yesu Kristo bisenzemo. Amen. Amen.